mushiki wa papa wawe? Ni ma sœur ndibaza. Ma sœur? Non. Nicyo kintu yabwo kazo kibaza Sadbi. Gaza ko Sadbi waza cyayikubwiye. Ashakwa I wanna look at you baby kidogo Katerina. So whatever you say, she's one to love her. I deserve her. You know, just like this. No. Katerina. D1 turi muri commune yitwa gute? Mbari muri basha ahurambaje cyane gose ko ujumura si waje. Umva ngo nimba yewe. Birashika kwera ko munavukiye ruguru none acamenye bujungura yose. Uri umumanuka. Man reka gushiramo amakenga ko ikibazo wagitoye. Ni bishika cyane. Nukuri ntabanga. Je mbona umuco ahari umwijima. Ufise kubigenza. Je no kuri pe je ndiyumva neza. Bo inkumi nyene zirakene mu buzima mugabo. Muri mandi yaje kwanza ndakubwira ko nakunze ntinya bakobwa. Ndiva kubyemera. Are you sure? This comment narakunda ndatinya bakobwa ku buke mugabo. Gira subscribe iyi TV ya mbere vraiment ije guhindura binini cyane ikintu kinini cyane gose. Ku Burundi, mu muziki w'u Burundi no ku buzima cyane bw'u Burundi kuko wumvise ibibazo yambajije. Hari ibintu byagiye biransinda meshe zanjye. Umva rero ko ugira subscribe kwanza kugira ngo ejo uzibone n'ibindi birenze bikabisa. Wiga byinshi. Aha, ikirore 2-5-7 ikirore namuntu atakizi inshuti bagenzi 2-5-7 ni igihugu cyacu cyiza cyane cy'u Burundi. Yep, turi Mirror TV 257. Yes, tukubera ikirore ngo nawe ushobore kubera ikirore abandi inshuti mugenzi. Nibaza yuko ivyo urabimenyereye, ivyo urabizi. Yep, wamaze kubona ndi kumwe n'umuntu nimba uri update ntavumbaza ngo ninde ibikorwa nivyo biza kukubwira uwariwe. Yes, ndakunda kubabwira inshuti bagenzi ifo ko tuba aba patriote n'ukuri ariko ugera ku muntu kumva ngo satubingo nuwahihi ngo fizo ngo numuki urumva n'ukuri je nibaza yuko aho ntubura umuntu akunda igihugu ciwawe. C'est vrai, tuvugisha ukuri uri umuntu ukunda igihugu menya impano ziri muri ico gihugu cyawe. Mugabo wagenda mu Rwanda ngo Bruce Melody damuzi nta kibazo Mungu wangu nukuri oya uyu nawe rero mwamaze kumubona nimba uri update mu gihugu cy'u Burundi uramuzi niyo maze kumva minawe yo tutadumu mirere minawe yo mirere taima kuvyukuri nabanga je numva umuco ahari umwijima ufise kubigenza je no kuri pe je mbona no masana D1 niwe turi kumwe niwe Mirror TV 257 yagendeye. Nibaza yuko mwamaze kubibona twamusanze mu bikorwa aho yariko arakorera numurimbye akongera akaba n'umuhinyanyuzi. Ni byinshi tugiye kuyaga nawe mbega D1 ninde kwidondora cyane. Nibaza yuko sico gikuru tuza kuyaga ku buzima bwiwe bw'ibikorwa arimo na cyane uno munsi production iza kuza cyane winyanywa ntibiza kuza cyane ariko ico tuza guhagararako ni kuririmba. Kubera iki uririmba ukongera ugahinyanyura man? Nibaza ko nabivuze keshi production ntabwo narimo cyane gose ariko ndarimo kugira ngo ifashe mu buzima bwanje busanzwe nko kubaho mu buzima kandi kamfasha cyane kugira ama idea yanje abayambere amuza mu bimaze kumfasha afate kuyi wanje mu gihe abaririmbyi bashobora kuza bakariha muri studio. Umuhinyanyuzi bakavuga ati uza gukorana witwa D1 bisigura ko umuhinyanyuzi ariko bondi umuhinyanyuzi ariko silva ko ndabirimo sana iyo career yanje ni music ni kuririmba ariko muri music harimo ibintu byinshi kuko nkaziya programa tubona za production akesha nazakora abantu babaririmbyi kugira umuririmbyi n'umuproducer ushaka gukora bimwe by'iwawe hari byinshi uzi kuri production ariko akora n'ivy'abandi. ndakora n'ivy'abandi. Hari abaririmbyi benshi baca bagira ikibazo bagatinya D1 tubwiza ukuri. Wewe uri umuririmbyi adufatiye ko ari umuririmbyi batarubaka izina mugaye impano zirihura bizi mu gihugu cy'u Burundi. Ni umuririmbyi atarubaka izina aje muri Agape Record bakambwira bati ukorana na D1 umuhinyanyuzi yitwa D1 ukaza wumva umupeti aje akurenze mu bikorwa umaze gukora ku ndirimbo y'ibirarenze afijwi ritovye. D1 urabikora neza vraiment nkuko kwikorera vraiment ahubwo ndamukora gusumba ko nikorera kuko je nta kintu ko kije ni kuvuga je nimba neza sure cyane gose nta kantu ko gupfuha ko bamati iki gipeti uragikorera neza indirimbo izokivuma gusumba iwawe. Bo ndakunda tara kabisa nanje kuko namwe mukunda tara ndakunda nandi mafise tara ahubwo ndamufasha aje aririmba nkuko je
nipfuza cyangwa kansumbye ndumva ahubwo nguye guce ndamufasha gusumba je ukora niyumvira kuko natazi kwemera ko kubafasha kumva bakoze neza gusumba ko baje babipanze kabisa rero ndi kuvuga ko no mwitaho mu buryo busanzwe mu buryo budasanzwe mu bisanzwe nimba ari bikora imwe Imana iguhezagire cyane nimba bitakurimo nawe uri kuratubeshya Imana ibigushiremo vraiment je bindimo vraiment bindimwo sinabyizemo ko ninu nisanzemo kuva nkiri umwana ndakunda gufasha kandi ndakunda umuntu azi ikintu kimubahira D1 azwi nk'umuririmbyi akiri muto kandi w'umuhinyanyozi kandi ngo aciye ubwenge D1 turi muri commune yitwa gute bari muri basha ahurambaje cyane gose ko Bujumbura si waje umve ngo nimba yewe birashika kubera ko munavukiye ruguru none acamenye Bujumbura uri umumanuka ko ngani baza ko mukaza ndibaza mukaza mani reka gushiramo amakenga ko ikibazo wagitoye ni bishika cyane D1 abigeze kuguca nk'intege dufate ukiri nko kwishuri kuko mba uracyari muto n'amashure ba humanité générale nibaze yuko yahije vuba amashure yisumbuye yes ukiri nko kwishuri vyarashitse dazi yuko kuririmba ntibijubu wabitanguye ukiri no kwishuri vyarashitse uri kumwe n'abandi banigas abagenzi biwawe muri kumwe mwicaranye ba umuririmbyi ntaguma hamwe aguma aririmba hehe n'importe où aguma ari kara medita aririmba vyarashitse ukaba ugenda n'abantu bashobora kuguca intege bakubwira bati nukuri ibi bintu si gwawe vraiment bihebe just I don't know more about music ariko mu muziki ntabwo uzokora ikintu gishimisha bose ndetse no kuba mu muziki mu byose dukora mu buzima busanzwe ntabwo usanga wo kuzuza abantu bose ariko je vraiment ndashima Imana abantu bose bashwe kumbona ndiko nakora nta numwe yegeza nje acintege kabisa ahubwo bose bavuga ati ahubwo tubatanga kwa tufise ko je ndibuka ndi kuri lycée Gisenyi nashaka kuvuza nk'indirimbo ya Meddy bakavuga ati uni Meddy yaje ngaha kuvuza nk'indirimbo ya Ed Sheeran ati uni D1 yaje ngaha cyangwa n'undi muntu ni Ed Sheeran yaje ngaha twemera ko ari umuntu dufise ngaha muri Gisenyi nta muntu yigeze cinege vraiment gushika n'isaha ahubwo bambwira ati wewe just keep it up ejo ni heza cyane mu ncamake uri umwanditsi w'indirimbo ziwawe ufise icyo giwawe personnel ufise na don yo kwinterpreta abandi byo ndabifise gusa sinzi ko ngibifise kuri aha igihe nabikora ariko nukuvuga ngo muri repetition yanje nafise repertoire ariko nafise mind yo kura karaoke ufise mind yo kura karaoke numva ko urepeta indirimbo nyinshi z'abantu benshi naho uragageza ukamuinterpreta donc ukamusubiramo ukamwimita kumva ko nyene wagaje basi akate 20% yiyo mind za karaoke byaciye bihera gute ko waje mu gisagara cya Bujumbura kandi nzi ko abari benshi banze kumenya ko ushoboye waciye ubiheba wumvise bitaki kurimo canke wabuza wikorera karaoke baza ko bivana location ubusanga urimo wewe haje usanga nko dufate office location aho uba ugasanga location y'ahantu yo gukorera iyo karaoke canke ushaka kwironka byo kugora ukora umwanya kandi iki naco karaoke isaba umwanya munini cyane ikintu gisaba ngo ukore ugasanga repetition ni 3 jours mu ndwi 3 jours mu ndwi ugasanga iyo misi 3 jours ntabwo ushobora guhembwa iki naco umuntu abagitanga no bakwizeye ko ushoboye babazi ati wewe n'umuntu banza kwanza kwiga ukaza kumaza imisi myinshi muri repetition kwanza banza ugire ntuzeya banza kubona nk'umuntu ashoboye amarera après bavuga ati reka tugushiremo mu ncamake ko bwa D1 y'igikorwa abona kirinda kumucisha kure naho kizoba kizotanga umusaruro abona yuko aca mu miruho myinshi ntirirwa aragishindiriye no mu buzima umuntu wese afise amahitamo yiwe ndi kuvuga ko muri uwo mwanya sinumva ko netse karaoke mbona ko aribyo bikwiye ko no bireka netse karaoke ko ndi muri production kandi na production nanyine nasaba umwanya kuko rero kubera ko production ushaka kumfasha mu byo kurimba nabyo nyine ya kwanza mbanza ndayiga ko ni production ushaka kugira gute ishaka kumfasha no mu buzima busanzwe kamwe dufaranga dukeya nkagira gute kabisa nkabaho ariko karaoke nikinzo sa umwanya munini kandi ifatiye n'umwanya production donc muri make narabye kiruti kindi ufatireka ikintu kiruti kindi kankora iki D1 hajya umwana wa mushika waba yitwa gute umwana wa mushikanje abayitwa mwishwa bro abayitwa mwishwa yego abo ndio nakora yenda yego sawa mushiki wa papa wawe ni ma sœur ndibaza ma sœur non ni tante alors tante paternelle na tante maternelle mu kirundi maternelle ni mama wacu nk'umundi yuzuye rakivuze neza ndibaza cyane vraiment hama paternelle ni data wacu yego mushiki wa papa wawe paternelle bose ni mama wacu utavanga kuri mama ngo kuri papa kuri mama wacu tante maternelle mama wacu wagitoye ariko kirakunaniye cyanyuma nicyo kirabwo kandi nakibaza Sadbi Gaza ko Sadbi baza cyayikubwiye ashaka zo mubaza rumva ko ndashakubwira yuko ari nyogosenga D1 byarashitse ukabengwa n'umukobwa guhoye kwera umusanya bo birashika gusa
biva ko je kunakuze ntabwo nakuze ndi umuntu wo kondera inkumi nakuze ndi umuntu kwanza akunda akazi abaronde inkumi ntibaba bakunda gukora bo inkumi nyene zirakeneye mu buzima mugabo muri mandi yaje kwanza ndakubwira ko nakuze ntinya bakobwa ndiva kubyemera are you sure Jessica men narakunda ndatinya bakobwa ku buke mugabo so bakora basi naho sakanya ko kuvuga ngo ndabije mu cyane gose kona navuye muri kwishuri ruguru shikira muri internet itari mixed chishikira ntabona bakobwa nyene urumva ko naruguna batinya ndacemba yo ni numza nagize ole sana tubagenzi uriko muradukurikirana turi Mirror TV 257 D1 yakuze atinya abakobwa n'ubu ngo aracyabatinya je nibaza yuko nukubere yaciye yambara marinette kubera cyo tibagenzi amasanamu tuko tuyafatirwa n'umwigeme so mu cameraman ni camera woman nibaza uko bimeze kabisa ntanambora wowe Mungu wangu pole sana bro ariko ubibona zabingorere kabisa azabingorere indirimbo iri hanze bitabingorere uzabingorere we sinzi ko uri mande ya kamera ushaka kwinkorera tukabijamo na kibazo kabisa yego gusa no sana D1 buryo baza yuko icyanza ndagishikako I don't know sinzi kibica cyakuze no musa ariko D1 numuririmbyi bavuga yuko bo antukandi baza yuko bivugura byumva vraiment wewe je nkikumva numva yuko ngo numupeti mushasha ngo yaje ngo numupeti yana ngo akaze ehwana ngo aririma ngo biteye ubwoba ngo ni Bruce Melody sawa D1 bariko baravuga yuko irimba nka Bruce Melody uvyakira gute nk'umuntu usanzwe uzi ko Bruce Melody ari gihangange mu Rwanda bo kurimba nka Bruce Melody maza ko sinzi ko abihenze ko umwe wese afise kuntu yakira ikintu afise kuntu yakira donc wewe umvirije naye nkumviriza je mfise kuntu umva afise ho imizikira yiwanje simva ko ndimba nka Bruce Melody kandi sinumva ko narimba nka koko je mfise kuntu bo je mfise kuntu yumva ariko sindimba nka Bruce Melody je ndimba nka D1 no supporting D1 na supporting Bruce Melody ariko gusa kuri ko ibyo bavuga sinovuga ngo sibyo donc ndabashimira hamanga nababwira yuko kwanza kuba bamva ndirimba nka Bruce Melody ni ikintu bakwiye gusupportinga cyane kugira ngo gicike kure bafise umuntu nka Bruce Melody bakari ikintu gitangaza ko Bruce Melody umuntu akomeye cyane kabisa ego D1 vuba cyane niho numva biriko birasiyokira mu bantu benshi kandi ndawe ndisiwe ko byaba byaragushikiriye nawe utarabinyemerera bavuga yuko Bruce Melody ari karabaza umupeti yitwa D1 ubwa mbere ukivyumva wowe wiyumvise gute bo I felt happy kumva bako barashobora kunondera umuntu akomeye ashaka donc sinumva ko sindabizi ko ikintu kinini ariko naye numva nabanye abantu banyandikira D1 Buja FM cyangwa ku radio twashaka kumva kuvuga ko mu minsi Bruce ndeka kurondera byo bari byo hapo ati okay let me do my research mu nyuma nzi ku gice navuze ko mu nyuma ariko ndacyagira zo research ariko n'ikintu gishimishe cyane gose nimba byo bari byo vraiment ndumva ko ikintu gishimishe cyane gose kindi level kuri jewe nka D1 no kuri iyindi level nko Burundi ndaza ko ni ikintu umuntu wese karanyumviriza mu mwanya yashobora gusupportinga abo kanagisengera kugira ngo kibe cyo khiyerema ari kuri kuraraba mbona uvuga igihe kihaciye si kinini ya mugaba amasaha haciye si make nubise yo makuru Bruce Melody arashobora kukurondera cyane akakubura nibaza yuko yo yari base cyangwa ibyo barukuru vyizeye gute muri wewe bo sinova ko ari base cyangwa ari ukuri kwa nta kintu kinini ndabimenya ko Bruce Melody twandikiranira rimwe na rimwe ako mu minsi nzi ko bari occupied cyane turandamwandikira no subiza mu minsi ariko nacho nivyo bari ivyo nibaza ko bazogenda barimenya none sugwa tubone ndiba kabisa ndibaza ko ni first time kana tena last time tuzoma tubona natuba turi kumwe turi connected na cyane cyane ndi umvisa kanu gashati ndavuga ati wana bujya habwo yatagaye bujumbura yashitse kabisa ifo ko nawo tuza ko ati D1 habwo nguri ibiyeri wangu amafaranga yagusigiye why not waho udashobora kuzogera ku level ya Bruce Melody cyangwa kana murengera nawe ukarondera abandi impano zindi zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa mbere nabo hanze y'igihugu cy'u Burundi bivanye nico barondera ko impano baremanwe D1 turi Mirror TV 257 Mirror ikirore miroir kiyo umuntu wese aragira ikirore yes urafite ikirore wiraba mukavuga uti mu mwaka umwe ikirore nirabamwo vision yanje ni D1 ikirore kiwe yirabamwe n'icyayi ikirore cyane ndibaza ko 2021 utimwe 2020 ndabizeje neza 100% yuko azobona wundi muntu D1 hamwe Imana yabijamo Imana bijamo ko nadutangure kuri kakongera iminsi yo kubaho iminsi yo kubaho kwanza ikabaho uko Imana kwanza ni iduheza gihe tugashika ico gihe iduha iminsi pain zanje fise ndizera ko niyo level ya Bruce Melody nuko navuga nzuba ndiko ndayegereza gato kabisa nimba mutangarira Bruce Melody cyangwa nimba mutangarira abandi bastar ndizera ko mwebwe ingufu zanyu mwebwe nyene na jewe nizaja hamwe
D1 azoba uburenzi azoba uwo mushaka kwa kwanza kabisa ngaha mu Burundi no hanze rero icyo nabamagara mu Burundi nuko twogira gute to supporting D1 nimbaraka mwumvise kwanza saba indirimbo za D1 ku radio kugira bibe played ku ma radio menshi guco D1 ya level ya Bruce Melody mwubaha canke ya level ya Safi mwubaha ya level ya Fizo mwubaha D1 ayishike ibyo rero n'ingufu zanyu n'ingufu zacu ariko kuri plane yanje nishobora gukunda mudahari mega barundi umurundi yuzuye rero na supporting D1 na supporting Start B n'abandi ba Benson B ba Nelson B ba Obelix ba Masterland twese yes nibaza bashoboye kumva ikirore cyawe nka D1 nibaza yuko ni ibintu byiza cyane twasaba n'Imana yuko yo bihezagira D1 hari abantu benshi bidogera abarundi yuko badakunda ivyabo badakunda ibikogwa impano z'abarundi bene wabo ugasanga ariko bakunda ibyo hanze D1 abo bantu babwiye bo je namaze ukivuga uri witwa kuri umundi wuzuye canke ba mu Burundi umenye kwanza kuba mu Burundi ntuba hanze bo icambere nuko banza wiyumvemo ibya buhasanze umundi kwanza nuko kwiga mu ruhara cyane gose we kabisa wa Burundi wuzuye nka D1 je ndi Burundi vraiment wowe wuzuye nka D1 kundisha uwo muntu w'umunyamahanga yaje nga mu Burundi ibyo mu Burundi hama kunda umurundi gusumba kuko kunda umunyamahanga kujya umunyamahanga vraiment nukunda kivuza kuri Milo TV si byiza ngo ukunda umunyamahanga gusumbya umwana wabyaye ikigogo cacu umuvyeyi wacu niyo cyatubyaye we nubaza Diamond Motife ngo aririmba ukamuha 100 million ndibaza ko izo miliyoni zigabuye abandi bose ibintu byagenda neza byoba ibintu byiza cyane gose kandi bikagira ya image washatse rero aho bisigura yuko twego turikunda neza rero twebwe nyine twumve ko turi abantu bameze neza bakwe kwiha agaciro tutakiyaye n'abandi bazoka duha aho no hava yanzigo kuko nabona ukonze umuntu wo hanze nandi ngaha kandi mu gihugu cyane cyambyaye mbere uri umuvyeyi wanje urumva ko hari ukuntu nzo vyakira nabi ariko naho biruko hariho abarundi bagifise kagatima ko gukundana n'ukuri yumvise ikintu ari ciza cyo mu Burundi mugenzi we agisupporting akigera mu cintege amubwira ati mani kuri imbere ugasanga ari karagutera intege cyane mbere n'ibintu byo hanze ugasanga ntaba interesse navyo mu ugasanga arakunda abarundi bene wabo impana yumvise akayivuga ukwiri abo nabo babwiye iki n'ukuri vraiment abantu no gushimira cyane gose kuko nibo bantu numva je kubwanira bati abantu barundi bakunda igihugu nibo ba patriote dufise nga mu Burundi ni kuvuga rero abonyene bamaze gukora ibyo bikorwa canke batarabikora donc bakubaraza bakabona ko Burundi bwacu bufise image nziza kandi guronka image nziza kubera bonyene bagerageze babikundishe nabo bandi bantu bagerageze babasigure ati uri Murundi vraiment kandi kuba nkanje biroroshe bankanje eje tubona igihugu cyacu gifise indi image kubera jewe kubera wewe bidoca muri bande muri abarimbye nye dufise abo bafise gushikana umuco wacu hari hanze ico tibagenzi turi kumwe na D1 asanzwe ari umuririmbyi akiri muteke mbere akaba n'umuhinyanyuzi avuga ati narubwa ndamera ngira kimwe bakunda kuvuga mugabo oya siko biri kuko ndabona ko dukeye ndacha kubwira ngo ngusana mama wawe ku muntu ya ndacyasana mama wanje ku muntu wazo kivuga ndakivugire acyari nka mama we ku muntu ariko ndibaza ko nibukeye ni byiza cyane kuba ngisana mama ku munwa nkaba ibyo bashaka gushima ikishimira Imana cyane nubwo ko cyangwa ubwanwa uzobumera ubwanwa nzobumera kabisa none ko yatangiye kuza hose none akora byinshi D1 usanzwe ukora ibikorwa byawe yaba production yaba indirimbo ukora inyishu zikora muri Agape Record akajambo kamwe tugerageje kuvunagura akuvyerekeye studio yanyu Agape Record na cyane ku baririmbyi bayikoreramo nabifuza kuhakorera nabwo ko basi ni karibu kuri mwese kabisa karibu D1 ndabakira neza naje ndimo nawe urimo kabisa ushaka ngagomba freestyle mukanya zo kuyimana kibazo itwengere azomura mirere okay karibu mwese kabisa haruguruye cyane gose imisi yose turakora igiciro turavugana hama indirimbo kabisa no gufashanya kabisa babizi urazana idea wawe ndaguha umwanya ukazana idea wawe ndagufasha ndaguha idea na D1 mukuririmba mukora beat ntabwo ndakubanira vraiment kweli hama indirimbo tuwe tubikora producer kwangura kwa n'umwigisha nuko bimeze vraiment kweli akusibisha wa biology mwisha nuze ya bose ndiko ndi umwigisha kwande ndi wabo twemerera yuko ukunda wowe twikunda twemera ko ukunda n'umwigisha wa biology gune nk'ibyo simaze gukunda keshi ariko urumva ko aremeye gakeyi simaze gukunda keshi kweli na gatandatu gusa oya na gatatu gusa kwa ko nakunda je muri bibiri bise nakunze umukobwa muri Taigate Higete nasha kumuririmba nyene mu ndirimbo binkorera indirimbo shasha mubona abo hama rero
bo sinzi ko byabandanije canke bya Igete no wavuba uriko Nzomubaza, mukora nzomubaza. indirimbo shasha gamana. ni mu ndirimbo shasha kabisa namusima ngano dedicace je. yego kabisa Igete niwe byahaye canke niwe wabivuyemo? Ndabikubaza kubera niko namubaza naje niko namubaza ahubwo mwe nambwira ari kwanza uri yo Mungu wangu. Igete nazo kuri mu bakunzi wa Mirror TV 257 uzobitubwira. Yes, D1. yeah Nibaza yuko twayaze neza kandi ni vyiza cyane ariko ukuntu badusezera Mungu wangu nukuri ntabanga je mbona umuco ahari umwijima ufise kubigenza je no kuri pe je ndiyumva neza you know yeah, just like yeah. that. Ariko hari abantu benshi kweri ijya nkuru yeah ngo Bruce Melody ngo na D1 urumva ibintu biriko biraca hagati yanyu bibaza yuko hari umuntu acakenera kumva ati none uyu mujama ko avuga ngo Bruce Melody ngo baramukonfonda nawe none ko atatwumvishije akantu ko tuma twumva yuko hari ico bahuriyeko yeah pindaza ko amaze kuvyumva ejo cyane n'iryo nyene ariko akemba ka Bruce Melody kame nkunda wanatwemereye yuko wimita abantu kabeza yes hari kera nazo ko yabitakindimo ubunkora nka D1 ariko I don't really think about it. I've been there before. I wanna give you left to just cover the city. Bujumbura menye ko you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Before simple mommy, take time, no rushing. Girl, you know me in the movie control it. Whatever you say, we can stay up to the morning. Sweet lover, you're the only one. Because before, she's a handy, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. So whatever you say, she's wanna love her. I deserve her. You know, just like this. No. Katerina, hey. Whatever you say, she's wanna love her. I deserve her. Kabisa. Twamaze ko chuti mugenzi uri kurangurira je no kuringurana. Kubera ivyo abanyamahanga ntumbaze nta kintu kimwe kubwira. Mugani wamaze indirimbo ya G1. Yo, mina wewe. Tutadumu mirere. Ndakunda kabisa Milo TV nibaza ko mugira subscribe. Yes. Mwakunda niko bya D1 kabisa. Especially bya D1. Nivyo barundi especially. D1 vugira abakunzi bakunda igihugu cyabo n'impano z'abarundi bagire subscribe kuri Mirror TV 257 ukabura umurundi yuzuye vraiment ukabura umurundi yuzuye akwivuga ati genda umurundi kandi umupatriote akwiye gira subscribe iyi ni TV ya mbere vraiment ije guhindura binini cyane ikintu kinini cyane bose ku Burundi mu muziki w'Uburundi no ku buzima cyane bw'u Burundi kuko wumvise ibibazo yambajije hari ibintu byagiye biransinda meshe zanjye umva rifo ko ugira subscribe kwanza kugira ngo ejo uzibone n'ibindi birenze bikabiza wige byinshi kandi ukomeze ko novuga yuko ukomeze gutera imbere mu buzima wumva ivyirore by'abantu nawe ushobora kugira ko wumve impano z'abantu wumva iyo bavuye naho bageze wumva ibishobora kugufasha mu buzima bwa minsi yose muri vision yawe wumve yuko ntawe bivukanye meshe zami twese dufise iyo twaje tuva dufise aho tugeze dufise naho twifuza kuzogera nekomena D1 big up sana merci beaucoup Milo TV Milo 257 hani mu Burundi si muri Kongo oya simwabembi chambo chawawe merci beaucoup Milo TV plus 257 ndabashimiye cyane gose kunshikira muri Agape Record n'ikindi gihe kabisa ni karibu ni mwamvumbu yariko wanse kudusubiza wanse kuno kuturamutsa kubera ngo corona ariko nta kundi ubu tugira gucana tugira ngo ariko ntitunashikana ibyo star tugira ngo twese twabaye obligé yo kuba ba star twebwe ngo twamuvumbuye niyoza yuko twanse yuko dusanga D1 ari muri twatono nyene twatona guma hakana kandi aziko dukora D1 merci sana mwakoze cyane muri TV merci ciao yes tubabwire ko tubakunda cyane jewe na Jadogo Trip ndakubwire ko kuri camera nari kumwe n'umwigeme mwiza cyane yitwa Mika ndagukunda cyane cyuti mugenzi